namaze kwashika nuri sigahambona mwasize amarangi umenga nayo muri toilette. Jambona inzu yanyu isa nawe se wa? Ni hondi naona na portail imeze nk'uruteya. Ni kwa pawai mapema asubuhi. Nyaruka reka urabona izuba ni ryinshi mwava se kumwumbati ngaha. Nyaruka. I love nitakushegeta. Ciao. My habuba, my sweet, my collabo, my featuring. Reka nabina kugira ngana mweturudi kandi hariya. Shira tango byanyu byo. Oya mutegi kiraje kumpeitane. Hariya. Ugura ngumenga uguri murasoboduka. Ngaca ningira nanje. Agaciro k'umuntu wese, agaciro muha agaciro, agaciro k'umuntu. Asante. Ninga. Mama kenda mama. Kadro mo na ba tumhayang. Sino? Mama yan. Ay. Company. Karibu rero waje. Murakoze. Ego karibu muri sanze. Jasmine ko takirira umushitsi none. Kimbo fati. Ikiyeri gikaye. Ikiyeri nyene. Wacho nawe yeri tubono. Oya. Sicha kiyeri muzi mama. Ni ikiyeri cy'abakizwa. Kiba kivanzemo na tangawizi na seleri n'ibitunguru. Chitwa ikiyeri chitwaje. Ico kiyeri bacita bia tamu. Oh, bia tamu. Oya nta kibazo nawe ndazira amazi jewe nta kibazo. Sawa. Toyo. Mzee. Ego. Bwana mwarose umushitsi? Ego, twarose umushitsi. Karibu nawe. Jasmine. Ndashaka kubaza ikibazo. Kera sanze umushitsi ngaha, nzanya amazi, umushitsi ni wahe? Oh, Syria? Na? Huh? Sorry? Mama? Kaka? Mama, uri umukunzi wanje. Ati? Nitwa Gasore. Ndimubwira sindamuzi uri kiganiro. Umuhimbi atagira abavyeyi na se na nyina azokumara ibihugu. Wirugura azakutukuranga mama. Sedani. Ateshe. Sorry.
ntashutinya nta mbwa ngaha mu rwacu gasore nyene yabaho nyene jembe n'akabutura akabutura mu rugo ngaha mu rugo gute tubona imbwa Siria sonera umuntu n'ibyo wanyu je sinkeneye ibintu sister mumure rimwe kabiri gatatu uwo mpungu ndakermana muri ko mukanga nutwo duhufu ko ntwatitugo naje nobireke nimbwa bakuze atari inzu bafise babamwe iyo za kuko ngaha mareka abana bareke wowe kwiza n'imari zarabonetse namukure ngaha paga ibintu tukunda rwuzo tubona sirake nabibonye ariko nabiboze nabibonye mwirima abarima ntibaba benshi hageze kurya baragwira imari zabonetse amafaranga arahari wewe ntahura nabyumvise ibyo nibyo wawe jese ndimwo Siria ntugasuzugure umuntu ngo ntacyo afise afise ubu ejo yamufasha haragera igihe ukenera abantu amahera ntiyagira icyo yakumarira agaciro kaca gafata nabi ngo kubera nafise amahera jewe babarao katuza ngaho umbwira ngo fyato kandi kakiyagara kwa kanuka kana n'agasununu mushenzi jewe nanje ari umutizoni ku mutungu ndamutereka kino rubaho mwizose ndakwereke ko umusumwe ndaka indira kumbavu ivyo nibi ni pikipiki nibikinga bigonganye Chenda gumye numva widoga yagenze gute mushenzi ora kuti iminwa nk'ibintu se yabipupe jewe ubiriza iyo umuhungu yicurikiye akaba ari karidoga haba ari ikintu cobabaje mu mutima kiragira none ico kintu cyo tuma je mushika umpisha ni giki umenda kuyikintu kimwe none uramatwara iyo umugabo yicurikiye haba ari ikintu cobabaje mu mutima kandi umugabo yicurikiye mu Kiswahili bavugana tafakari na wazambali kama bali na kubali mana yanje kadakureke nzita uri kurabura mu gisebe jewe igisebe cyariho ndakora biramuke ngwaho none nzita urabizi ko ndasimiri ndagukunda ariko iyo uragiye iwawe ugasaza ngiye karagira ukora yewe fuma kuvuna n'amaguru none kugira ugende mu rugo rw'abandi uwambaye uko cyangwa ugendeye gute nari imbere yawe mva imbere ahubwo mva imbere sinze kandi akureke mva imbere bana uri mucikaje wawe we twavukiye hamwe we ko twaguteye mu ntambara bagutaye iwanyu muhimbiri ukuzana amanyabagabe ire moto tarabuze Dindira nande nagira amahera nkashobora nako byibarabara nca ndagahekenya Alo. Urinde. Reka kudodora na ngudodera kwa setani nari nakubajije kurindura igisura. Alo. Kuba iki mutamudodora bakudodora ngakwa yes. Ugiye ugiye garuka Urabona mbanda huje. banyibagiye Erega amadayimoni aragendera mu bantu akaziba amaso ntitubona. Yes we. so dayimoni murate tukibona Oya je mbona amadayimoni y'amanyarumonge none. banyibagiye gamuga banyibagiye Oya mahoro. Ndagonze poto bishwa. amezi angahe aheze mutapa amahera y'inzu amezi abayangahe Meza aba. angahe amezi abiri
akeneye amahera y'inzu. Akeneye amahera y'inzu ntabyishi. Rega mutamu urabona nagiye gukora ndaronka akazi. Aho kazi rero sanga naho inkoko ya bosi irapfa baca baragirukana. Ararondeye ingendo sura biranka birabura mana. Umva muri uku kwezi yasigagenda n'imyaku. Ariko hapfuye inkoko y'abandi wewe ugasiga. Niga sai inkoko nanje tubangana. Ibyo ntaho bihuriye rero ndakeneye amahera y'inzu. Kwezi amezi nihanganye iminsi myinshi cyane. Kandi nabikeneye byihute cyane gose ko bifite umwanya mutoya cyane. Urumva ni namahera turaronka ariko twihanganyira tuzobiraba. Mwebwe muguma mwambara neza. Mugimekeke myiza igizimvye nene inzu mukibagira kumurika ndakeneye amahera y'inzu mugabo Nega amata matumbagisho kuri bagutumye umuntu yambara neza bozana cewe nakwiko nkeneye amahera y'inzu nazubatse mujya neza ndakeneye amahera y'inzu n'abadamu ndigere bambara neza bakambara amapantaro mbega n'amajipo bakaberwa n'ibintu bagashira mu benye ngo we zombi n'amajipo mugabo nta majambo yo nkeneye ndafise umwanya muto gose ndafise inama ngomba njemo ubu nyene byihuse ndaguhaye indwi imwe ndakeneye amahera y'inzu bitari byo nzogaruka ndagusohora abakeneye amazu ni benshi kandi wivuyemo ndoca ndayidutse genero byimbaguye nka kikongi none cyakunkanga jewe Raka kazu kawe batango na kazu kakatari ngo abantu bobamwo ntibapemo ifu ntanzu fise ngaha we zombi au chui na masimba nango Agaciro k'umuntu wese agaciro k'umuntu Bro, ni sawa. Ego ni sawa komeye. Ego n'amahoro. Ndabona uri muri sport. Ego cyane gusa nyene ndiko ndinonora vraiment. Hama ndashaka kubura mfasha urudu travail. Du travail. Ego. Ikibazo icara ngaha. Cyo murakoze. Sisitana kume nguranonotse cyane je mpava do nkubu travail ndakoresha. Oyo uraburonka. Nebuje nyenuze. Ayo wari kuva hehe? Ariko ndazana hariya kumutambara. Kumutambara. Nguba ngaha mu rumonge nyene. Ego mba mu rumonge. Okay, reka rero dutangure.
tureke ibintu byo kubesha guhura nawe novuga yuko ari Imana yashatse kumuza nawe you know vraiment ndeke ibintu byo guca kure abantu twaciye ku intebe y'ishuri bituma ibintu byo kuzunguruka ntituba tubikunda rimwe nagomba ndakonemeshe ku buzima bwawe uvuze ko ufise bubi wabuze abavyeyi n'ibiki n'ibindi gusa kimico no kubwira cyoce si wowe nyene ukenye kuri inosi natwe ubuzima nk'ubwo nibwo nahoramwo inyuma ya papa wanje gupfira hanze y'igihugu amamari yose meshi yarari hanze umuryango wacu ya broker nkura nk'umuntu mengo namaye dufise kandi amahera yahari gusa nsanga bariko bantegurira akazuza nzokure menye ko yajera neza ubu undashimira Imana aho bigeze gusa rero sister ishuri narahejeje byose bisa nk'ibyatunganye naresa ndiko ndahiga umukunzi mwiza twabihurizako ndakwihweje wewe ndabona umengo uri guyanje sister bikunze ndasabye ko twikwikundanira ndetse twubaka urugo wankunze yego nakunze cyane cyewe nyene yego none kubera iki woba wemeye gukunda umuntu nkanje kandi dukenya no sister urukundo ntiruraba amafaranga na Bibiliya iravuga ngo uzosiga so na nyoko uje kubana n'umugabo wa Karamata ufise gusiga burya bukene wari urimo ukaja mu byuzuye ufise kuva mu byuzuye ukaja mu bukene you know rero muri make jewe ukonda kubona uko nkunze wewe ibiri muhira ibindi byose nta nivyo nshaka no kumenya kimwe nabonye ko ushobora kumbera madame sawa murakoze cyane hama inyishu uzoza kuyitora muhira n'amajahe mbere mu birimba amajahe urabona ucajya ku isoko nkuru rero bananigiye barabara ushitse hariya hari ahantu hari hoteli impande hari bitaro ndahabona hirya kuteruja ku mashuri hariya ku myuga impande yaho hari bitaro iyo hoteli aha inzu ibitaro ego ni hariya nyene ndashimye cyane rero ko maye gahunda kugira ngo bizakunda ni kubisengera sawa murakoze Mesana zizomuhuza urabengere kuri gwegwe tangaho tuba kumega ninuzera n'insinga bashizeko kandi ibintu by'inzara musiye mutereka mukasa n'amashumireta n'amajini kwa china na Yesu fire in the name of God toka urage urareta ngaha mesa zose ziheze urazani bakobwa muri yo mani ngene bakora bakoza impome bagahanagura n'amabati ubona no kurika muri yo mani wewe uringira ngango muratereka inzara mugatereka inzara gafyo Ardon wewe ugumupayuka maniga ego bite yatagase amakuru yandi urumva sita wanje mukumura mutarima ko mukore ku mugongo agasutiye ukumbirije oya ye gusa nagombye kumva ukuntu amerewe biraza nawe ugacumwemera gakorako oya nanda mukijagize nabi ari naga ushemeji inga ndakubare kwanza butekana biraza biraza byavuye none uko mbona wowe ugumubeko nguma ndagutiza imivunjo gusa umva nenda kubarira kana none ukuvuga ngo wanyoye saporo wanyoywa umva nkubarira akantu kumutse nkubarira akantu kumutse vuga neza ba umva ndakubareredi idi uri kuranyumvira urugutura amatwi wowe ufise impano idasanzwe kandi ndakurangiye akantu gukora bikagenda neza yino muziga shako nshomere impigitse gaye none nzoguma ngutize impuzu gushikajya ingu pambane na urayo kuronka 200 umva rero ari aga kampuni kari agaki kampuni kuvuga bara azi ibintu bya designer wabitawe bya bintu ko yego ije niyo mpano yawe ndabizi barakeneye umuntu wadi wadanje iyo kampuni kora ibiki nibyo nkeneye no kuvuga barandika mana we hama baje kwandika barakeneye rero urya muntu azi ibicapura neza utuntu mana we azi kwandika shiramwe bwa buhinga bugezweho simwe by'iwawe by'iwanje babwire ko jewe igerugo ya Bralud ari je nayica no babwire yuko igerugo ya Pepsi ari je nayica naho ige ya iPhone ni je nayica naho umva rero idiri waironse uri tayari ndi tayari
ngiye gutanga raporo vuba uno munsi nyine irashika wowe ugume witeguye amutangure kumvira mu mpuzi wa muhungu we kandi rero sindahatevye je ndagiye yego zogaruka nkubarira amakuru canke ndakubarira no kurya kagahamagaza urashaka gafise kaga telefone wewe nugira ikibazo byose biri ku murongo wo mwene da wewe bahutagase sister wewe rero je ndagiye wewe kiwando nyakati muka bya sister bireke mukomere sister kandi nawe ukamumwicura nisa umengura muramuraba mu maso wabyutse ko narusakatse Mari yabikora. Nanje babitse mu gucapa amaroko ni mara design ngene ndacapagura. Ndafata umuntu nkawucira ku mugongo ngo. Yewe, reka ahubwo ndabitsa birato ndahanagura. Ndabibona. Kazan, mugabo kumuramutse ujya guhungukira zira. Akora guma gukora ko apa yendo gupfuha. Abangu ngabo ndabatinya. Ndashaka ko. Nyeneye. Yendo ngaburi papai. Ala. Ewe man. Musaza wanje yogenda agaca karongo. Ariko no gushira. Agaciro k'umuntu wese. Agaciro. Agaciro k'umuntu. Banafashe umwanya ungana no kuza kwicara ngaho ino sima n'urukundo ndiko ndakwereka ndagukunda no rero urukundo ndagukunda sinzi ico none narugereranye siko imagine nata ivyo nariko ndakora byose ndaza kwisango yawe urakwiye kumenyesha yandi friend nubwo ugu muri kurangura utagomba kumbwira Sawa amichame name ndagushimiye kwa mugabo mukaba wicaye kuri ino sima yes ndazi siguro yawe ama je gukunda nta ngorane ariko umusaza wanje arakatse gose havame no mutwe kwa umusaza warakatse umva kubwira ikintu kimwe mu buzima harabaho ikintu bitaguhindura mu buzima vraiment je singohenda mirara amafaranga reka ntakene amafaranga umusaza waje akagomba kuzana uburopfa ndamutera inoti none imagine ni wewe musaza musigaye mwenyine kuri nose siko nene wavye ko mwavutse mu munzu impangano kugisagara ca Bujumbura abavyeyi baca barapfa batananangira niyo muzojana ushabwe reka ko benyibutsa yes none ni kihe kintu cotuma kumbure musaza wije wanyanga kandi pisa amafaranga yanse nzo mutabo amafaranga kuko nta muntu yigere yanka iki yanka muramu w'umuntu none iyo niyo ntaba myonye yari bundi rwankunda ukunda urumva negeza gukunda bana yes musaza were ni yasara no kumutera inoti kuko amafaranga ndinayo no musaza winumva nifuza no kuzomubona nusi mwenzuza ndamurabo musaza yawe ndamubona ndamumenye kimwe asaze nzo mutera inoti musaza wari ngaha utamutama inoti uno musaza okay gasore no musaza bigira neza musaza w'umuhone baba mbona tikiriza none bigeze gute ushaka kunkura gatwe cyane uri mushika we gasore ni mushiki wande ugeze no mu rugo Abantu mwakurikiranye kino gice kuva mu ntango mwabonye ko kino gice cyatanguye Siriyake yirukana Gasore muhiri wabo ngo ntibishobora kundana na mushiki we kubera kwa Kenya. None mwuno mwanya Siriyake nawe yisanze ari mu rukundo na mushiki wa Gasore. Gasore akaba yafashe ubuhiringa kubite Siriyake. Mbega mushiki wa Gasore Nadia araza kwemera yuko musaza we akubitira mu maso yiwe umusheri wiwe cyangwa biragenda gute? Siriyake we araza kwemera yuko akubitwa na Gasore cyangwa baraza kugwana. Ni mu gice gikurikiye. Tubasabe kwa subscribe, like, comment na share kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza. Muheza gego cyane.